kuvyerekeye umutekano niko kuko tukibaza tuti kumbure leta ya Gitega itinya yuko bayagiriza amabikora bayagiriza yuko ikorana n'intera hamwe ikorana n'imigwi twaje ibigwanisha ungabanya Rwanda nibaze yuko arico kintu batinya mugabo bagumye biyugarana bagumye batinya amakungu gihugu ntikibe nyabagendwa ibintu nta muti uramu ushoboka haba ku butunzi haba ku mutekano haba kuvyerekeye gusonera kubaha hagati y'akazina muntu. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tubatunganiriza. Harayandi makuru turonse yihuta cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turaza kuyarabira hamwe mu buryo bw'idonido ariko akaba aribuze kwibanda cane ku makuru arabana n'umutekano ndetse n'ibitero bibandanya kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aya makuru kandi turaza kumvirizamwo abahinga mu vya politike ico basigura kuri ibi vyose biriko biraba mu gihugu cacu c'u Burundi. Turafise nanone ibitigiri vy'abantu tuhesheje kuronka bishasha vy'abantu bishwe ndetse nico abanyagihugu basaba leta ya Gitega. Muri rusangi rero tukaba turibuze kubashitsa ko amatohoza yose twakoze kubirabana n'umutekano muceyi uri kuravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'ayandi makuru ariko aravugwa ijya nino mu bitangaza makuru bikorera ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse tukaza kugenda turaba vyose biriko biravugwa. Ndabahaye ikaze rero mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tubatunganiriza. Niba utarafyonda subscribe uramanuka musi iyi video urabe ahanditse subscribe. Niba ukoresha ururimi rw'icongereza ufyondeko, nimba ukoresha nanone ururimi rw'igifaransa uraraba ahanditse s'abonner, maze turaje twibanira mu makuru n'ibiganiro vyacu vya misi yose tubatunganiriza. Abari kutwumviriza muri ku migabane y'amakungu mwese ndabahaye ikaze bari kutwumviriza bari ku mugabane wa Amerika, Asia, Amerika ndetse n'abari ku mugabane wa Buraya mwese ndakengurukiye kandi abariko baratwumva bari ngaha ku mugabane wa Afrika igihugu cose woberereyemwo nago ndibwibagire abariko baratwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu nyene c'u Burundi intara zose zitandukanye intara yose woberereyemwo gisagara cose woba uherereyemwo. Aya makuru mu buryo bw'idonido rero nkabangiye kuyabashikiriza ndetse tukaza no kwifashisha abandi bamenyesha makuru bagiye badukorera amatohoza ndetse bakurikiranye vyose biriko birabanga mu gihugu cacu c'u Burundi. Muri rusangi rero tukaba ari amakuru twatohoje ijya nino kugira tuyabashitse ko ari amakuru ariko aravugwa n'abanyagihugu, amakuru ariko arandikwa ndetse n'ayandi natwe twabatohoreje n'abamenyesha makuru bacu bakorera ngaha mu karere k'ibiyaga binini baratunganya amakuru bakayadushikiriza maze tukayatunganya maze nanjye nkayabashitsako. Nabahaye ikaze rero mwese muri rusange. Nkuko nabibabwiye mu ntango z'aya makuru mu buryo bw'imfunyapfunyo, reka aya makuru yacu tuyatangurire ku makuru arabana n'umutekano. Inkuru irabana n'umutekano nuko abantu 5 barishwe kuri uyu wa gatanu muri zone ya Ruteme ahangaha muri komine ya Bugarama intara ya Rumonge. Ni imishamirano yabaye hagati y'abasirikare ndetse n'abantu bitwaje ibigwanisho kuri uno wa gatanu rero abanyagihugu bakaba batekewe n'ubwoba. Umwe mu bishwe ni umunyagihugu asanzwe avuga ko abapolisi bariko barakizura barongowe na komiseri w'igipolisi muri komine Bugarama bahuye n'abantu bitwaje ibigwanisho baje bava mu gace ka Gahuni batera baduga muri Ruteme. Uwo mugabo niho yagomba kwiruka ariko nta mahirwe yagize kuko yaciye araswa amasasu acaracikana. Abapolisi baciye batana mu mitwe nabo bitwaje ibigwanisho. Muri izo ntambara 4 mu bari muri uwo mugwi barishwe, inkoho 4 bari bafise zirafatwa nkuko amakuru ava i Bugarama bivuga. Ayo makuru aremezwa kandi na bamwe mu gipolisi bari ku rubuga rw'izo ntambara. Muri izo ntambara amakuru Radio Inzamba ikesha abapolisi nuko muri bo hari 2 bakomeretse. Aho muri komine Bugarama niho hatanguriye kuvugwa umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara haraheze indwi zirenga 2. Abantu 5 barabiciwe muri ico gice bakurikiye abandi 12 bishwe mu micungararo y'ishamba rya Monge. Igipolisi cyamenyesheje ko arabagwanyi ariko abanyagihugu baho bakamenyesha ko bari abantu bafashwe n'iyo migwigwana. Mu gihe bariko barasubira inyuma baguye mu vyara by'abapolisi n'abasirikare baca barabica. Tubibutse ko kuri uwa 4 ku mutumba Nyarumanga wa komine Matongo intara ya Kayanza
abantu bitwaje ibigwanisho bisha abantu indwi harimo abana babiri biga mu ishuri shingiro. Umugwi wa Red Tabara waremanze ico gitero ukavuga ko abapfuye ari abasirikare n'imbonerakure. Tubandanya n'inkuru zirabana n'umutekano. Umuntu umwe yishwe arashwe, abandi batanu nabo barakomereka. Ni mu gitero c'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho bateye umutanga wo kuri uyu wa gatanu. Ahangaha rero ni ku mutumba wa Kayombe wa komine Bugarama ho mu ntara ya Rumonge. Uwo yasize ubuzima rero muri ico gitero yarasanzwe agendana ubumuga azwi ku izina rya Kabona Joro. Abanyagihugu rero bo kuri uwo ndetse no mu micungararo bakaba batekiwe n'ubwoba, bagasaba ko umutekano wabo wokongerezwa. Hazindutse haba isakwa mu Ruziba zone Kanyosha ho muri mere ya Bujumbura. Muri ico gikorwa rero cagizwe n'igipolisi kigwanya imigumuko, hafashwa abantu harimwo batatu bagize umugwi uririmba w'umugambwe CNL. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ntazokwitaba inama y'abakuru b'ibihugu vy'akarere k'ibiyaga binini itegekanyijwe kuri uyu wa Mungu i Goma muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ku rutonde rw'ibizokwihweza harimwo umutekano muke urangwa muri ako karere. Uburundi bwo bukaba busigura ko butazokwitaba iyo nama kubera ibikorwa vyinshi bihambaye abarongoye igihugu barimwo ino minsi. Ubushikiranganje bw'u Burundi bujejwe imigenderanire ugufashanya n'ibindi bihugu bwandikiye bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kwigenekerezo rya 8 kuno kwezi busigura ko bivuye ku bikorwa vyinshi bihambaye abarongoye igihugu c'u Burundi barimwo muri no misi batazokwitaba iyo nama. Abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari izobera i Goma muri Kivu y'uburaruko ni muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Inama yatanguye kuva ku igenekerezo ry'icenda kuno kwezi. Muri iryo kete leta y'u Burundi ivuga ko igiye gushira imbere nyabuna uguhura ku Burundi n'igihugu ca Kongo kugira bayage ibyabo bwite biraba umutekano ku mipaka y'ivyo bihugu bibiri, uguhanahana ibidandazwa no kuganira rero ku vyerekeye ikiza COVID-19. Abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bategerezwa kwiga nabo nyene ivy'umutekano mu karere, imigenderanire, guteza imbere ivy'ubutunzi no guhagurukira kiza COVID-19 mu karere k'ibiyaga bigari. Ni muri iyo nama izohuza ibihugu vy'u Rwanda, Uganda, Kongo n'u Burundi bwategerezwa guserukirwa n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye. Si Evariste Ndayishimiye gusa rero n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Amanama yo kw'isi nayo mu karere ntayo yigeze yitaba mu kiringo ciwe ca gatatu c'ukurongora igihugu. Yiyunguruje hanze y'igihugu agiyingara muri Tanzania mu kwezi kw'indwi umwaka w'2017. Mukibuka ko n'inama yari itegekanijwe guhuza abakuru b'ibihugu akarere ka Afrika y'ubuseruko muri Kigarama umwaka w'2018, Petero Nkurunziza yanse kuyitaba asigura ko ikete rimutumira ryaje riteba. Kuri iyi nkuru tukaba twabashitsa ko amakuru mashasha turiko turumva yuko hoba iyo nama itakibaye ndetse yungururijwe ku wundi munsi. Turabandanya kubatoreza amakuru tukazayabashitsa ko mu yandi makuru yacu ataha. Tukiri ku makuru arabana na politike, Karori Nditije arongoye umugambwe w'abadasigana UPRONA utemewe n'ubutegetsi avuga ko bibabaje kubona abategetsi b'u Burundi batitaba iyo nama ifitiye akamaro ibihugu vyose vy'ako karere. Karori Nditije we rero akanegura umugambi wa leta y'u Burundi wo kwama yiyugariye ko nk'ifuku ngo nkuko vyari bimeze ku ntwaro ya Petero Nkurunziza. Ya politike kwigaranira ko ya Nkurunziza ari karabandanya yamaze mu kirundi bati agafunika abagara bumwe n'akarenge mu bihugu bibanye kugira ngo bakomeze imigenderanire myiza, batsa kugenderanira abakuru bakabonana kugira ngo iyo migenderanire umutekano kumbibe bawurabire hamwe. Iyo hadutse amatati hoho bacabona byihuta kugira ngo batore umuturama kuri ayo matati ashobora kwaduka kubera babana. Iyo rero badakoranye ngo batore umuti vuba bumvikanye ko ibintu bica biyangara, umutekano ugahungabana, ibyo bihugu bikarabana ayingwe.
ingaruka mbi rero kubona igihugu kiguma ciyuganira ko nk'ifuku mu mwobo kuvyerekeye ubutunzi kuko uruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa bica bihagarara bikagorana no kuvyerekeye umutekano niko kuko tukibaza tuti kumbure leta ya Gitega itinya yuko bayagiriza amabikora bayagiriza yuko ikorana n'interahamwe ikorana n'imigwi twaje bigwanisha ungabanya u Rwanda nibaze yuko arico kintu batinya mugabo bagumye biyugarana bagumye batinya amakungu igihugu ntikibe nyabagendwa ibintu nta muti uramu ushoboka haba ku butunzi haba ku mutekano haba kuvyerekeye gusonera kubaha hagati y'akazi na muntu banka rero yuko abantu babatoma ku rutoka bakerekana amabi bakora mugabo bitewe bitebuke intahe izokora ntaho bazobihungira. Ayo namwe mu makuru yariko havugwa hirya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ivy'abayobozi vya politike basigura akaba ari amakuru tuhatohoreje hirya nino haba mu bimenyesha amakuru ndetse n'ibiriko biravugwa n'abanyagihugu akaba ari amakuru rero tubashimira kuba mwabanye natwe mu kanya turiko turabatoreza andi makuru nayo nyene turayabashitsako mu kanya gatoye cane.